Yesu ashimwe bakunzi, ndasubiye gushimira Imana yo mwijuru kubera yuko asubiye kutwemerera kongera kubandanya kuganira ku ijambo ry'Imana. Turiko turavuga ku kintu citwa umubatizo. Twamaze kubona bwa buryo butatu: umubatizo wo mu mazi, umubatizo wa mpwemu yera n'umubatizo wo muri mpwemu. Ubu rero turiko turabandaniza kuri ico gice ca gatatu kivuga ku mubatizo wo muri mpwemu. Ushobora kwiyumvira uti none ko wumva umubatizo wo mu mazi niko narawuronse, umubatizo wa mpwemu wo kwihana narawuronse, none uwo nawo wundi ico bita plenitude du Saint-Esprit nzoyironka ngwiki? Bigenda gute? Nshuti uri kurankurikira, uzobironka ni wabirondera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ni isezerano ryahawe abantu bose. Abantu bose twarahawe iryo sezerano yuko tuzokuzuzwa mpwemu yera, kandi twabonye yuko atawundi muntu n'umwe atanga uwo mubatizo atari Data wo mwijuru wenyene. Nico gituma ndakwingingira wowe uri kurankurikira aho uri hose, wifuze umubatizo wo muri mpwemu yera. None ko wumva atawundi muntu awutanga kiretse Data wenyene, aha rero bica biguhamagarira gusenga no kurondera umwanya wo kwihererana n'Imana wowe wenyene. Anciye nibuka canke reka ndababwire témoignage yanje ingene nabatijwe muri mpwemu yera. Jewe n'abana twasengana, abana bo muri primaire bari bakijijwe, twari twaragize umugwi w'abantu basenga, kandi kubera yuko twari twarahawe umubatizo wa wundi umwe nababwira, umwe ugutuma unyotererwa Imana, ugakunda Imana, ugakurikira Imana. Wa mubatizo rero uwo niwo niko nababwira twari twarawuronse, twari twarahindutse, twari abana b'Imana, tugendera mu ijambo ry'Imana, dukunda Imana, dufise inyota y'Imana. Haleluya! Ariko tuca twifuza uyu mubatizo, uyu rero bita plenitude. Rero uyu mubatizo twarawurondeye hasi hejuru, kubera yuko twebwe bari baratwigishije ngo udafise uwo mubatizo ngo ntazoja mwijuru, ngo Yesu niyo yaza. sinzi iyo bari barabikuye, mugabo nibyo twari tuzi. Rero tukagira ubwoba tuti yewe none niyaza tutarabatizwa muri mpwemu yera bizotugendekera gute? Rero bica bituma misi yose tugira umwete wo gusenga kugira ngo turondere buno bushobozi bwo muri mpwemu yera. Ndibuka rero twabura dusenga, tukagenda saa sita tugakoranira mu rusengero hariya anye Ikiremba, tugakoraniraho tugasenga aho. Ahandi naho umuntu wese iyo ari muhiriwe agasenga. Ndibuka ndagiye impene ku musozi, nahora ninyegeza inyuma y'agasaka nkagenda ngapfukamaho ngasenga ninginga Imana ngo imbatirize muri mpwemu yera. Vyama mu mutima wanje, yari umutwaro mpetse ku murango no mwijoro, ico kintu sinahumeka. Hanyuma uko bahamagaye baza kwihana hari imbere ye, nama ngenda mfukama, bambaza ati mwana ugomba iki? Jewe ngomba kubatizwa muri mpwemu yera. Bakansengera nkataha, ariko ata kintu gihindutse. Hamaze igihe kinini cane ndondera nsenga ngirante, ariko ntarabatizwa muri mpwemu yera. Hanyuma rero bene data, nshuti zanje, ico nobabwira kinini: ntukarondere kubatizwa muri mpwemu yera hariho icaha kiri muri wewe. Kubatizwa muri mpwemu yera kubera yuko ari Imana yo mwijuru igusukira ubwo bushobozi, irabanza kuraba yuko umutima wawe wera, yuko ata kintu kiriyo cotuma Imana itakugendera. Hanyuma ndibuka kubera yuko uwo mutwaro na wamana mwijoro ku murango, umwanya wose aho nabandi hose naguma ndiko ndinginga Imana. Niho rero umunsi umwe mu gatondo ngomba kuja kw'ishure, mfukamye ku gitanda, sinzi ukuntu navuze nti Mwami Yesu sindakurekura, nti Mwami Yesu sindakurekura, nanje utambatirije muri mpwemu, Mwami Yesu sindakurekura. Ndasenga nshima Imana, ntazira Imana. Yewe sinamenye ingene ubwo bushobozi bwururutse kabushungwe, ntangura kuvuga indimisha nkiraho nyene mfukamye ku gitanda,
mu nzu iwacu. Ndababwiza ukuri Imana imaze kumbatiriza naciye mva ngaho ngenda ndirukanga sinzi no kwishuri nahatse gucererwa ngenda ndiruka ariko mu mutima ngenda ndavugishwa mu mutima mpaka kwishuri. Imana nishimwe, Imana irabikora. Nawe ndakubwira nti urondere uzoronka kuko nisezerano ry'Imana yuko ngo abahungu n'abakobwa babanyu bazovugishwa nanje. Yesu yatubwiye ko ari isezerano ry'abizera bose. Nawe n'isezerano ryawe ubirondere kandi uzobironka kandi biraryoshe kandi ni Data abatiza. Nta wundi, ico ni igikorwa c'Imana yo mwijuru conyene. Abakozi b'Imana barashaka kugufasha bakavuga bati genza gutya senga, ariko ni Data wenyene abatiza abantu muri muhemu. Yesu nashimwe. Hanyuma rero hariho umurongo umwe nagomba kuduhagarara ko mu gitabo ca Yohana igice ca 4 ku murongo wa 24. Duhere ku murongo wa 23. Yohana igice ca 4 23 haravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ishimwe. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Imana ishimwe. Naho turabonye ngo Data agomba abamusenga mu mpwemu no mu kuri. Aha rero tugaruke ku kibazo mwene Data umwe yambajije ati gusengera muri mpwemu. Hariho abantu bavuga ngo rero ngo harageze ngo dusenga mu mpwemu. Kazibona bose nyene rero baratanga umwe wese n'ururimi rwiwe, umwe wese n'ururimi rwiwe bigacika kajagari. Nshuti bagenzi muriko murankurikira, gusengera muri mpwemu no gusengera mu kuri Mwami Imana yavuze nukugirane. Gusengera mu kuri no gusengera mu mpwemu ni ibintu bibiri kandi biragendana. Mu Gifaransa haravuga ngo ku murongo wa 23 turabe ingene havuga mu Gifaransa. Haravuga ngo mais le moment vient, il est maintenant déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en état guidé par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Imana ishimwe. Ngigihe kirashitse ngo cuko abasenga Data bukuri bazoyisenga mu mpwemu no mu kuri. Mu ijambo ry'ikirundi havuga ngo gusenga, ariko mu Gifaransa havuga ngo les vrais adorateurs. Kwadora, gutazira Imana, ngo bayitazire mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Si kuvuga mu ndimi siko gusenga muri mpwemu, siko gutazira muri mpwemu. None wavuga ngo mu mpwemu no mu kuri, woco barira ngo hamuko kuri nako kukaboneka hehe? Oya, gusenga mu mpwemu ni ukuvuga ngo ni kuba mu mpwemu, ni ukuvuga ngo kuba mu Mana. Ntuhagarare mu mubiri, uhagarare mu Mana, winjire mu Mana. Usengere mu Mana kandi usengere mu kuri. Iyo abantu basengera mu Mana ni ukuvuga ngo bamaze kwakira Kristo Yesu, bakiriye Yesu, bakaba bahagaze mu Mana, ivyumviro vyawe byose ukavyinjiza mu Mana, ugakura vya vyumviro vyo hanze iyo wamye, hanyuma ugaca usenga ukatazira Data. Bibiliya ivuze ngo abo nibo iyo niyo adoration Imana ishaka. Adoration yo mu buryo bw'impwemu kandi adoration mu buryo bw'ukuri, mu kuri. No kuvuga iki? Mu buryo bw'impwemu nuko kwinjira mu Mana, niko nababwiye. Usomye hariya hepfo haravuga ngo Imana ni mpwemu, ngo kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri.
ngo imana ni mpwemu. Ni ukuvuga rero yuko ukwiye kuba uri mu kwera kutagira icaha muri wewe, mu kwera ugaha imana icubahiro, wambaye ubwiza bw'imana, wambaye ubumote bw'imana. Haleluya! Uko ni gutazira imana mu mpwemu. Haleluya! Hanyuma ngo mukuri naho bisobanura iki? Mukuri bisobanura ngo selon la parole de Dieu. Hari igihe umuntu akavuga ibintu bidafise fondation yo muri Bibiliya, bidafise aho bihagaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Niba mutazira imana mu bitazire selon la parole de Dieu. Niba muri ko murasenga musenge selon la parole de Dieu, kubera yuko ushobora gusenga uvuga ibintu biri en dehors de la parole de Dieu. Aho rero ngo ntuburi uravuga mukuri, kuko mukuri winjira mu mpemu ukongera ukinjira no mu ijambo. Niho rero bajya abantu bakwese mukwiye gusenga no gutazira imana, mukwiye no kwinjira no mu ijambo, mugahagarara mu ijambo ry'ukuri, mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ataraho naho niwasenga mu mpemu gusa utahagaze mu ijambo, ivyo nivyo bita emotion. Umuntu kugendera mu ma emotion, kugendera mu bushuhe gusa ataca buhagazemwo, aho ni mu ma emotion. Abo bantu mwene abo bagendera mu ma emotion ubazobasanga hehe? Uzobasanga, Imana ishimwe, muri iki gihe murabona ko ibi bihe vya corona bifise ikintu vyononye ku buzima bw'abakristo benshi, kubera yuko amasengero menshi yarugaye. Babandi bahora baririmba batakira umwanya wo kuja kurepeta vya bikorwa vy'Imana, wahora ukora utaronka umwanya wo kuja kubikora parce que bugaye kandi babuza abantu gukorana ari benshi. Muri ico gihe niho rero ucubonera babandi basenga mu mpemu no mukuri. Babandi basenga mu mpemu gusa abo barazimye completely, ariko bamwe bagenda mu mpemu no mukuri, kwa kuri rya jambo riraba mentena, rya jambo rigoma rirabashigikiye. Nukuvuga ngo naho baba bari hehe baguma muri iryo jambo. Yesu nashimwe. Ndabifuriza kusenga mu mpemu no mukuri. Data nahabwa icubahiro. Muri iyi context dusomye ngaha, dusomye ngo uyu mugore yariko aragirana ikiganiro na Yesu. Hanyuma uyu mugore yari umugore w'ingeso mbi, ataramenya Yesu. Hama rero Yesu barahura, aramubwira, amubariye, amubwira iby'ubuzima bwiwe. Hanyuma wa mugore aca agomba kuzimanganya iyo conversation, kubera yuko Yesu yaragira mwinjire mu buzima bwiwe privé, kuko yatanguye kumubaza tufite abagabo bangahe, iki n'ibiki. Nawe rero agomba kubizimagiza. Aca avuga ngo hariya ku murongo wa 21 ngo Yesu aramubwira ati, nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Yesu abwira uwo mugore, aramubwira ati, si Yerusalemu basengera. Igihe kija kuza si ntihazoba ari lieu, siyo izoba ari important. Aho abantu basengera sico kibazo, canke ingene abantu basenga sico kibazo. Ikibazo ngo data agomba bamusenga mu mpwemu. Haleluya. Aho yariko araramene wa mugore yagomba kumuzibaza amuzana ivya religion, ariko noneho Yesu ntabimudeturna, kuko naho wogomba kwinyegeza aba yamaze kubona iyo ugomba kumujana. Yesu rero ngo asa nkaho amukebanuye, ati reka nyabuna nakubwire, tigihe kija kuza kandi irashitse, si Yerusalemu bazosengera data, ariko data agomba basenga mu mpwemu no mukuri. Haleluya. Ati naho wabura umuki, naho wabura usengera hariya canke umeze gute, abamusenga mu mpwemu abo nibo data yemera, abo niba ngomba, abo niba nezerererwa. Aravuga ati kuko
abasenga mu mpemu no kuvuga ikete erega data ni mpemu haleluya imana ni mpemu niho rero kwa gusenga mu mpemu ni kwa gusenga selon Dieu selon la parole de Dieu si kwa kuvuga ngo bla 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 haba namba nshuti zanje bagenzi bla 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 zandi ndimi zose muzi kujya siko gusenga muri mpemu oya kujya ni mbega novuga ngo iki ni efe izanywe nuko umutima wawe wuzuye efe iza ari uko umutima wawe wuzuye ariko gusenga nyako ushobora gusenga mu mpemu kandi uri kurasenga mu rurimi rwawe uri kuravuga mu majambo yumvikana kandi ukaba uri kurasenga mu mpemu ushobora gusenga mu mpemu ushaka kuririmba mu mpemu uri kurakoresha aya majambo yawe y'ikirundi yumvikana nabo mwishanye bakaba byumva ariko bakumva ko aya majambo ari mu mpemu haleluya ngaturumvikanye gusenga mu ndimi zitamenyekana nirindi jambo abarozi bose barabikoresha ibyo abatizera barabikoresha barazi kwimita indimi barazi ko ivyo ntibikirisinye ku bantu kubera yuko iki gihe satani yamaze kuvanga ibintu ariko data ngo agomba bamusenga mu mpemu haleluya imana ni mpemu ube connect neza mu mutima wawe n'Imana uko niko gusenga mu mpemu Yesu ashimwe bya bindi byose by'inyuma iyo wiriwe ivyo wamyemwo uvyugaraniye hanze ukavyigiza kure ukinjirana na data mu kabana muri ayo masengesho hakaba connection uko niko gusenga mu mpemu ko gusenga mu mpemu hanyuma ukagenda mu ijambo ry'Imana ukavuga ibintu selon la parole de Dieu uko niko gusengera no mukuri data nahabwa icubahiro ndizera neza yuko mwene data wambajije ikibazo cawe ntiwibaze ngo nacirengagije nuko gusa nagomba no kugipartage n'abandi nabo bamenye gusenga mu mpemu no kuvuga iki ushaka kugenda ahantu ugasanga bavuze ngo rero ngo hageze ko dusenga mu mpemu ugasanga uyu ariko abanga uyundi hariya uri hariya kujya siko gusenga mu mpemu kuko kuriya n'abadayimoni bose bikikamwo ariko gusenga mu mpemu ni connection y'impemu yawe na l'esprit de Dieu iba muri wewe hanyuma rero mugaca mugenda mumva nyene ko hariho communication y'ijuru kandi byose bikaba birimwo ubwenge bwa mpemu yera birimwo ubwenge bw'ijambo ry'Imana Imana y'ububasha ibahezagire cyane byari iryo jambo nagomba kuvuga ingene umuntu asenga mu mpemu no mukuri data wo mwijuru abahezagire data wo mwijuru abahumugisha kandi turashishikara uko mpema zaturongora niko turishishikara kuvugana kuri iki kintu kugira ngo inshuti yanje nawe aho uri hose wumve yuko ari important kubatizwa muri mpemu yera wumve ko ari important kugira ubushobozi muri iyi Mana yo mwijuru kuko uyu mpemu niwe dushoboza kurenga ya misozi yose niwe dushoboza kwihanganira byose biriko birakugora uyu munsi uyu mpemu niwe guha inkomezi zo gushinga intahe mu gihe kigoye niwe yashoboje Stefano barinda bamutera amabuye yarinda apfa ariko yashima Imana niwe yashoboje babandi bose tubona muri Bibiliya ngo bihanganye kandi niwe azogushoboza kurengana ayo mageragezwa n'ivyo bintu byose uri kuracamo Imana y'ububasha iguhezagire yari Françoise muri kumwe Imana ibahumugisha amen